ufukafuka ibigabitanyo vyiwe ntazaronka umugisha, ariko uvyihana akabireka azagirirwa ikigongwe. Tuvuge ngo amena. Ayo ni amajambo ashobora kudufasha rwaruka rw'Imana ruhaye ruja mu ijuru. Twihana ivyaha vyacu kugira ngo tube abakozi b'Imana bemewe n'ijuru. Nuko twihana ivyaha kandi ngo tukabigira gute? Tukabiheba. Tuvuge ngo amen. Asante sana. Ya. Hari ababitunga bakabigumana. Kubitunga ego bagahishira bakirega bakihana bimwe, ibindi bakabinyegeza. Ariko nta mugisha. Bari kuvyatura ngo akabireka. Yo, imihezagiro y'Imana. Imigisha y'Imana ibane namwe rwaruka rwacu. N'abakuze mwese. Asante sana. Ibiganza turamukanye Ambasaderi ba Kristo, turabahaye mwiriwe. Yesu abahezagire cyane. Turasoma amajambo y'Imana twahawe kugira ngo tuyavuge ko muri iki cete cya kabiri cy'Abikorinto ibice ni 5 n'umurongo wa 20, ariko ndahera kuri B kuko niko bimeze. Biravuga ngo ubutumwa bw'umwuzuzo. Icete Pawulo yandikiye Abikorinto ba kabiri ibice ni 5 n'umurongo wa 20. Tutangirire kuri B. Tugende. Turabinginga mu gishingo cya Kristo mwuzure n'Imana. Iyo niyo teme yo muri izi nyigisho, kandi mugize iminsi muvyigishwa muhereye haruguru ku murongo hariya kuri A kuri 20, kandi murashishikara kuzumva. Iri ni ijambo umukozi w'Imana twumvishe umutwe w'ijambo uratubwira ngo ubutumwa bw'umwuzuzo. Uyu ni Pawulo wavuze aya majambo aratwandikirwa. Yavuze amajambo meza cyane. Bitubwira kuko abizera, abakozi b'Imana, abizera Kristo bose, kuko turaba ambasaderi ba Kristo. Aha turasomye ngo turabinginga mu gishingo cya Kristo mwuzure n'Imana. Turabinginga. Aha kugira ngo dushishikaraya, reka tubanze tugende hariya mu cete cy'Abaroma twumve ingene ibice ni 5 n'umurongo wa 10, twumve haya majambo ingene atubarira. Urwandiko rwa Pawulo yandikiye Abiroma ibice ni 5 n'umurongo wa 10. Tuko turavuga kuzura n'Imana. Ingene twuzura n'Imana turaja kubiraba, ariko turabe Yesu ingene yabikoze. Ko twujujwe n'Imana n'urupfu rw'umwana wayo tukiri abansi bayo, none tumaze kuzura nayo ubugingo bwiwe buzarushiriza kudukiza. Kandi si ivyo vyonyine, ariko ikindi tunezererwa Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo yaduhesheje kugira gute? Kuzura nayo. Haleluya. Yesu niwe wakoze iki gikorwa. Uribuka hariya mu itongo rya Edeni, umuntu wacu wa mbere Adamu na Eva bamaze gukora icyaha cyatandukanyije umuntu n'Imana, kiratandukanya, kimujana kure y'Imana. Icyaha ni kibi, no kukirinda. Ariko turashima Yesu, turashima Imana yacu. Turumvishe ngo turabinginga mu gishingo cya Kristo mwuzure n'Imana.
aha Yesu niwe watanguye gukora icyo gikorwa cy'umwuzuzo, reconciliation. aratwuzuza kubw'urupfu rwiwe, niko twasomye ko twujujwe n'Imana n'urupfu rw'umwana wayo, tukiri abansi bayo. None tumaze kuzura nayo, ubugingo bwiwe buzarushirizaho kudukiza. Tuvuge ngo amena. Tumepatanishwa na Mungu kwa ajili ya Yesu Kristo aliyotoa damu yake. Baturirimbye abaririmbo ngo amaraso ya Yesu ngo niwe mwambaro nambara, damu ya Yesu. Twujujwe n'Imana, umuntu yari yaragiye kure y'Imana, ariko rero urupfu rw'umwana wayo Yesu niwe watwujuje, aratwuzuza n'Imana, kandi icyo gihe twari abansi b'Imana. Ariko none rero turumvise twari abansi b'Imana icyo gihe, ariko none tumaze kuzura nayo, ubugingo bwiwe buzorushirizaho kudukiza. Kandi si ivyo vyonyine, ariko n'ikindi, tunezererwa Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo yaduhesheje kugira gute? Kuzura nayo. Tunezererwa umwami wacu Yesu, n'uwo gushimwa, agashimagizwa cyane kuko yadukoreye ibihambaye. Icyo gituma turi hano, icyo gituma duhaye twitwa ngo turi ambasaderi ba Kristo. Turabinginga mu gishingo cya Kristo, mwuzure n'Imana. Yesu wacu nashimwe. Kuzura n'Imana. Kugira ngo twuzure n'Imana hari ibisabwa kugira ngo twuzure n'Imana. Kandi turasomye Yesu yaduhaye igikorwa cyo kuzuza abantu n'Imana. Yaduhaye igikorwa, nicyo gituma turabinginga kubw'imbabazi z'Imana, niko twasomye, turabinginga mu gishingo cya Kristo, mwuzure n'Imana. Mbega yaduhaye igikorwa cyo kuzuza abantu n'Imana. Muravyemeye? Abavyemeye bagira gutya. Haleluya. Yaduhaye icyo gikorwa, Yesu aragaheza gitwa, yadukoreye ibyiza, kandi ngo turanezerewe, kandi aracyatwuzura nayo, duhora twuzura nayo. Imana iduhereze umugisha. Reka tubandane. Kugira ngo twuzure n'Imana, icyambere dusabwa ni ukwihana ibyaha byacu tukabihanirwa. Tugende muri kiriya cete cya mbere cya Yohana, icete cya mbere cya Yohana, igice cya mbere n'umurongo wa 9, dusome ayo majambo y'Imana. Aratubwira, twumvishe kugira ngo twuzure n'Imana, nuko tugira gute? Nuko twihana ibyaha byacu kandi tukabiheba. Icete cya mbere cya Yohana, igice ni icya mbere n'umurongo wa 9. Nitwatura ibyaha byacu, niyo kwizigirwa kandi igororoka. Ivyo nivyo bituma iduharira ibyaha byacu, ikatwoza ukugabitanya kose. Tuvuze yuko atacaha twakoze, tuba tuyigize umubeshi, kandi n'ijambo ryayo niba ritari muri twebwe. Yesu naduhezagire kugira ngo twuzure n'Imana. Icyo dukwiriye gukora, icya mbere turumvishe ni ukwatura ibyaha byacu tukabyihana. Kwatura, niko tumaze gusoma ngo nitwatura ibyaha byacu yo kwizigirwa kandi igororoka. Ivyo ngo nivyo bituma iduharira ibyaha byacu, ngo ikatwoza ukugabitanya kose. Tuvuge ngo amen. Urwaruka tuvuge ngo amen.
n'abakuze tuvuge ngo amena. Ivyo ngo nivyo bituma duharirwa ivyaha vyacu, ngo kandi ngo tukozwa ngo ibigabitanyo vyacu bingahe ngo vyose. Asante sana, bimeze neza. Ndiko ndabona novuga ngo abuzukuru, abana bacu n'abuzukuru, jewe ndabona benshi ari abuzukuru. Yesu wacu nashimwe. Tubandanye hariya mu migani, twumve ingene iryo jambo ryo kwatura. Imigani 28 n'13 haratubwira ngo iki? Haratubwira amajambo meza ingene dukwiriye kwatura ivyaha vyacu, tukabiharirwa, tukabona kugira gute? Tukabona kuzura n'Imana. Ibice 28 n'umurongo wa 13. Ufukafuka ibigabitanyo vyiwe ntazoronka umugisha, ariko uvyihana akabireka azagirirwa ikigongwe. Tuvuge ngo amen. Asante sana. Ufukafuka, turi kumwe? Ufukafuka murabizi mu Kinyarwanda nguhisha ibicumuro vyiwe. Uhisha, ufukafuka karenza kwa amazi batamenya kuko yagise. Nguwo muntu aragowe. Ufukafuka ibigabitanyo vyiwe ntazaronka umugisha, ariko uvyihana akabireka azagirirwa ikigongwe. Tuvuge ngo amena. Ayo ni amajambo ashobora kudufasha rwaruka rw'Imana ruhaye ruja mu ijuru. Twihana ivyaha vyacu kugira ngo turonke imigisha y'Imana, kugira ngo tube abakozi b'Imana bemewe n'ijuru. Nuko twihana ivyaha kandi ngo tukabigira gute? Tukabiheba. Hari ababitunga bakabigumana. Kubitunga ego bagahishira, bakirega, bakihana bimwe, ibindi bakabinyegeza. Ngo ariko nta mugisha, ngo ariko uvyatura ngo akabireka. Yo, imihezagiro y'Imana, imigisha y'Imana ibane namwe rwaruka rwacu. Amen. N'abakuze mwese. Asante sana. Turabandanisha. Tugende ku ijambo rigira kabiri mu Bakolosayi. Cete Pawulo yandikiye Abakolosayi. Turunyaruke twumva ya majambo y'Imana. Abakolosayi twumve ingene ijambo ry'Imana ritubarira hariya mu cete cy'Abakolosayi. Ego ibice ni 2 n'umurongo wa 6 tugeze ku w'indwi. Abakolosayi ibice 2 n'umurongo wa 6 n'umurongo kugeza ku wa 7. Ibice 2 n'umurongo wa 6 dusome amajambo y'Imana. Nuko nguko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu. Turabyumva? Nuko nguko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, abariko mugendera muri we. Turavyumvise? Abakiriye Kristo Yesu umwami wacu, abariko mugendera muri we, mushinze imizi muri we, mwubakwa muri we, mushikamishijwe n'ukwizera nk'uko mwigishijwe, murushiriza gushima. Sifa kwa Mungu. Mbega mwarigishijwe. Aya ni amajambo y'Imana meza duhaye tubafashisha muri uru rugendo ruja mu ijuru. Ngo nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu. Mbega twaramwakiriye? Ndabona yuko twaramwakiriye. Twihatuye ivyaha vyacu ko nuko umwakira. Yesu yaduhaye agakiza kubwo kwizera,
kubwo urukundo Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko agire gute ahabwe ubugingo budashira. Kuko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu aba ariko mugendera muri we mushinze imizi. Mbega gushinga imizi murakuzi? Igiti gifatwa niki? Iki? Ese ni ukugifata gusa? Mbega ntikikigaburira? Irya mizi iravomberera igiti kikama neza mushinze mugendere muri Kristo Yesu. Ni impanuro nziza abana bacu. Mushinze imizi murinde muri we. Mbega muzi gushinga imizi? Nukuba muri we timunyeganyezwe n'ibihari. Ivy'iki gihe baravuga ngo nivyo bigezweho, ariko abana b'Imana biriya bigezweho si vyose siko bitubera vyiza. Titwakira biriya ngo bigezweho. Dufite imyifato myiza mwarayize muri kandi mwabishingiye intahe. Yesu nabahezagire. Twumvishe ibintu byiza mutahanye. Yesu abagirire neza. Mwagaburiwe kweri kabisa. Asante sana. Tugende hariya mu Bakolosayi igice n'icya mbere na 28. Aha garuka bukeya. Ayo muriko murayakira kuko igice cya Bakolosayi igice n'icya mbere n'umurongo wa 28. Muzosaga muvyandika muzoshika hariya hari vyo musubiramo. Tugende twahabonye haratubarira ngo natwe twavuze yuko turabingingira mu gishingo cya Kristo ngo mugire gute mwuzure n'Imana. Aha haravuga ngo natwe niwe twamamaza. Turamamaza nde? Turamamaza Yesu Kristo umwami wacu uriya waducunguje amaraso yiwe. Mbega turamwamamaza? Mbega mwaje kwamamaza Yesu? Mbega mwaje kumushingira intahe? Yesu nabahezagire bene data. Natwe turabyumvise intumwa mu gishingo cya Kristo abahawe iki gikorwa cyo kuzuza abantu n'Imana. Biratubwiye ngo natwe ngo niwe twamamaza duhanura umuntu wese twigishisha umuntu wese ubwenge bwose ngo dushikirize Imana umuntu wese ahinguwe muri Kristo. Ico nico kintamisha mbirwanira nkuko ubushobozi bwiwe buri bunkoreramwo bishimitse. Aya magambo aya majambo y'Imana yo ya araryoshe kweli. Niwe tugira gute bakozi b'Imana? Niwe twamamaza. Niwe turamamaza nde? Niwe twamamaza. Twaje kumwamamaza. Niwe twamamaza. Hariho intumbero. Niwe twamamaza duhanura umuntu wese, twigishisha umuntu wese ubwenge bwose ngo dushikirize Imana. Umuntu ameze gute? Umuntu wese ahinguriwe muri Kristo. Ico nico kintamisha. Pawulo niko yabivugaga, mbarwanira ngo nkuko ubushobozi bwiwe buri mu bunkoreramwo bushimitse. Sifa kwa Mungu. Asante sana. Turamamaza Yesu kandi dushaka kuko umuntu wese yigishwa, kandi umuntu wese yigisha ubwenge bwose. Aha niho twigishirizwa ubwenge bwose bw'Imana kugira ngo dushikirize Imana umuntu wese agize gute ahinguwe muri Kristo, atunganyirijwe muri Kristo Yesu, kugira ngo
aseruka imbere y'Imana ari umuntu atunganye afise ibimukwiriye. Yesu wacu nashimwe, Yesu nashimwe. Aya ni amajambo y'Imana duhaye dusoma. Imana idufashe. Hariya mu Bakorinto ba mbere 9 n'umurongo wa 16, Abikorinto ba mbere tuko turaja gusozera. Abikorinto ba mbere icete cy'Abikorinto ba mbere 9 n'umurongo wa 16 haratubwira ngo iki? Umurongo wa 16 Imana iravuga ngo ego ni ijambo ry'Imana niko ritubarira. Hariya mu Bikorinto ba mbere turahasoma ibice 9 n'umurongo wa 16, 9 n'umurongo wa 16 haratubarira ngo iki? Iyo mvuga ubutumwa singira ico nirata, kuko mfise ikingobera, ntavuze ubutumwa nagira gute? Nabona ibara. Iyo mvuga ubutumwa singira ico nirata, kuko mfise ikingobera, ntavuze ubutumwa nabona ibara. Yesu naduhezagire. Abakozi b'Imana bahagaze neza mu gishingo cya Kristo. Turavyumvise Pawulo yavuze aya majambo meza, aravuga ngo iyo mvuga ubutumwa singira ico nirata, kuko mfise ikingobera, ntavuze ubutumwa nabona ibara. Abambasaderi b'ijuru tuvuga iki? Tuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo bariya bakiri mu vyaha nabo bashobore kwihana, nabo baze bakire agakiza, tuzabashikane hariya mu bwami bw'Imana. Dusoze muri Danieli, amajambo y'Imana hariya muri Danieli, twumve impera z'abashikanye benshi ku bugororotsi. Hariya muri Danieli harabitwereka ibice 12 n'umurongo n'uwa 3, 12 n'umurongo n'uwa 3 haratubwira ngo iki? 12 n'umurongo n'uwa 3 haratubwira ngo kandi abagize ubwenge bazokayangana ko gukayangana ko mwitanzanure ry'ijuru, n'abashikanye benshi ku bugororosi bazokwakaka k'ikinyenyeri ibihe bitazagira gute? Ibihe bitazashira. Abagize iki? Abagize ubwenge bazagira gute? Bazakayangana. Turumvise ngo kandi abagize ubwenge bazakayangana kugukayangana ko mwitanzanure ry'ijuru, n'abashikanye benshi kukugororoka bazokwaka nk'inyenyeri ibihe bitazashira. Yesu ahabwa icyubahiro. Ego nico gituma tuba intumwa mu gishingo cya Kristo, kandi mu gishingo cya Kristo kugira ngo twuzure n'Imana. Turabonye igituma twuzurira n'Imana nuko Yesu yatwujuje, urupfu rwa Yesu rwatujuje n'Imana, aduhereza igikorwa natwe abaserukira ijuru, abambasaderi ba Kristo, aduhereza igikorwa cyo gushikana abantu kuri Yesu. Yesu nabahezagire. N'ingeso zacu zizana zivuga ubutumwa. Hariya mubaye ugira ingeso nziza ngo hagati y'abapagani, ngo niba nubwo bo tuvuga nabi, ariko ngo babonye ingeso zacu nziza ngo bazahera ko bahimbaze Data wo mu ijuru. Ndabifurije kuba intumwa mu gishingo cya Kristo, kandi ndabifurije kuzura na Kristo. Turi mu gishingo cya Kristo. N'amajambo ahambaye rwose kuba mu gishingo cya Kristo tukavugira Yesu. Yesu nabahezagire. Yesu abane namwe ko mwamwakiriye, mugendere muri we, mushinze imizi muri we.
mutazungazishwa n'ibiteye byo muri ibi bihe by'iherezo. Mushikame basore bacu, timunyeganyege, Yesu azatujana mu ijuru. Imana iduhezagire. Turagushimiye Mana Data, turagushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kuba imbere y'ijambo ryawe. Mana y'amajambo tumaze kumva uhereye ku ndirimbo kugeza muri aya tumaze gusoma n'ayandi tukicyakira, Mana abi mu mitima yacu, dushora imizi muri wewe tutanyeganyezwa n'ikintu cyose cyo muri iyi minsi y'iherezo. Urahenzagira urwaruka rwacu n'abavyeyi n'ishengero n'abakozi b'Imana, tubisabye mu izina rya Yesu.